Kurya show. Jewe ntumbeshe ndisiri ko ibi bintu meme si ushaka kubikora ntibibuze intambamyi secteur fille twumva ko kubakobwa ntibibuze intambamyi hagati yawe n'abandi bakobwa canke yawe n'abandi bahungu. Bon, intambamyi ihari niyi mugihe hageze umuntu ngo hamagara ati inguze kumwera muhira ari umugabo sawa. Akone ko nari nkeneye umugabo akubwiye ati nguje kumenyera muhira bice bigenda gute? Uramwankira kuko muri ico gihe wowe ubuzi ati niragenda ndumukobwa akaba ari umugabo nawe cyo ntabwo bari kumuma gusa. Si marayika muri iki? Urumva wewe uzi kugiye kumumwa umugabo abibyaza umusaruro acahinduramwe ibindi byabiri byiwe bya pembeni ariko wewe mugihe uba wiyizi waritahuye uvuga ati no mugihe rebe bishitse ukagenda bice bigenda gute? Yes, press guys, muraho mumeze neza nize kumusha komeza za muri hose mu gihugu cyacu Burundi nize ko mumeze neza bana no musire ni show byabereye kwa kundi nyene kwindi ni bidasanzwe kwindi pomi dasanzwe ndakwakira imanda gwikazi mando tune subscribe mbere ko tutubandanya nize ko meze neza nashaka kumeze naho shaka kuburi hose uno musire nako turi mu Carama tuje kwa Chachina numwe mu bigeme bashobora kuba bafise impano zitandukanye ndiko ndavuga mu byo kumwa byo kora masa ibintu nyene tumenyere ko byagenda abantu b'abahungu uza kuvyakira gute nawe abikora gute nize ko arakajyo keza kugira ngo tubandanya twigira imbe ko babwira rengene bimeze n'ingene tushaka kuba twovyakira ndakwakira rero kwindi bidasanzwe kwindi point bidasanzwe kwa kundi ngene mistake go dans des villes tumwita umusaza. Yes, welcome again. Bana ko tushaka twamaze gushika kuri Saloon n'abakorera byabene nyene kwa kundi ngene mugabo ikibazo gihari n'umwana mukobwa. Umwana mukobwa byakira gute abikora gute kwa bana we sava meze neza abasaza abakire muragumye guys nize ko meze neza kandi kwa kundi ngene twabateye chefore no musireo nindi ni vidasanzwe nkuko twabibabwiye ko dushobora kuza gutemberera umwe canke n'ataravyiteguriye tumenyere ko abakobwa batari muri salon de coiffure tumenyere ko abahungu ari bari muri salon de coiffure muza kuvyakira gute tuza kuvyakira gute ko tuzi ko dushaka kuba twasanze umwana w'umukobwa ari karamwa imbere ko twinjira hano dushaka twabibabwiye nawe muza kuvyakira gute nikaze na karire mu kino kiganiro sindavyita ikiganiro ndacita ikiyago madam muramutse kwanza namahoro meze neza cyane uragumye turashima aka kazi gute? Bon, akazi ni sawa urashobora kunkwanyiriza nanje bikagenda neza nukuri nta kibazo fasha uhaguruke basi tuganire duhagurutse twese twatakane ariko nizere kumeze neza ni sawa turashima cyane zeriga byancanze tuko turagenda ukundabona uyu muntu ari karamwa umukobwa kameme ibintu biba bisanzwe cyane bisanzwe gute katuma dutera agateko kandi twicane bisanzwe gute biba bisanzwe cyane koma bisanzwe gute ko tuzi ko abahungu aribo bari mu kumwa bari kubaramwa ushobora kumwa gute? Bon tiraravye sanga akazi kose n'akazi manzu nyaki ndakwakire kwanza uco nabamutse n'abana ko dukurikirana ntidushoke twataka ibintu isinya mukuru kandi tuteramanza no kwakira na kwanza nizere kumezereza mugabo kuri je ndashima cyane ariko mugabo ushobora kuduza kajwi ukaramutsa n'abanye abantu bariya nyene bariya bakunzi ba TV ndabaramutsa cyane kandi ngarutse ndi wawo ndi nyene sindahinduka cina wawo ndi nyene muheruka kubona ni Chachina Chinese Queen nivo ndamutsa nanje reko akunda ndakuramukije cyane mahoro y'Imana hagira mukijende ndamukije uramukije nde none ndamukije Yugo Burundi Yuga Burundi
ndakwakire nawe nizere kumeze neza ni Yuga Burundi Mr. Igoma Burundi kwa kundi nyene tukumana ciao China China byane bikajya iremba birisi Steve mfasha gatoya shatura bino bintu ibi rero hajya ngo babikoresha ibiki tuma dusombora usako gatoya aha mu bisanzwe ni babirisi bikoresha mu kugorora imishatsi cange kuyizinga kugira boucle ego kugira ngo nyene izingike fresh hama ino ni casque ikora gushusha imitwe y'abantu ikoresha nani mu kumisha imishatsi kugira gute kumisha imishatsi y'abantu cange yashizemo ibigudi mwayikoze ica yuma twashyi mu gihe bitose kugira ngo umuntu agiye ku kamariage vyihuta afise agaprograma kihuta uco mu mushamo mu gikaski ego kugira ngo nakamodere kaze gutoka kaze kubaho top hari ibintu nabonye ngaha sinzi ko ibi navyo ari byo mukoresha mu mugire iyi nje dukoresha muri makeup ibi nje dukoresha muri makeup nayo ni black shampoo ndibaza abangu mama imenyere cyane niyo yiyi ngaha just turabikora ego ibi navyo bikora iki black shampoo okay black shampoo chiriwe musanzwe kameme ndavuga byinshi kanaboneka tuko kugira ngo rega kubura ko je nshaka ndayizi nawe yizi mugari umuntu atayizi c'est pour bien connaître bon ariko yakumvise kano kana reka tuma dusomba urusaku mu nyuma inyuma gusomba urusaku tuza kuganira kwanza twaheze gusomba urusaku hari nabakorera iki ariya naho kogereza abantu ariya naho kogereza abantu ariko je sinjayo oya ntaco ivyo ntaco bimbwiye ariko je ikintu canzanye ngaha no kumenya ibi bintu gute kubera iki washimye kuja mu mugwi wo kukira ibintu nk'ibyo gushaka kuzura uramwa abantu même si dushaka tuzi gushaka umukobwa ushobora gute nyimba atari banga by'ukuri bon Mr. Yugo Burundi Yugo Burundi bon nagenda babwire abakunzi ba ASTV igikorwa cyose igikoze uciyumvamwo kandi ukabukinezererewe kandi ukabugishoboye musanzwe hari umuntu yifuza gukora mu kintu atagishoboye cange akifuza kugikora mu kitanamubereye musanzwe je naho kimbereye kandi ndagikunda cyane fata imashini turayi basi je ndabe ngene ufata imashini kwanza ahubwo yo bya bikunda nagenda ndanakumuntu ntunkwegere wa muntu kwakwanya je ndabira umuntu umwe gusuvyonga mu mutwe hama turabe ngene imeze kiraciyemo bakunzi basi vroko bice bija ku bindi bidasanzwe hano hagira habone ku mukiriya yagira amanze akowe mu mutwe bavyita ngo gukora umuntu mu mutwe nize ko turi kumwe namwe kandi namwe kumwe natwe akare naka video kari live tugatwirabire gato cyane niza kubiza kwa imeze neza hano tumanze twakire n'umusaza naho bagira bamanze bamwakire nawe you guys meze neza ya akazi ni kandi nyene twirabire rero kute umwana w'umukobwa ashobora kuba yo mwa canke ari mu kazi ka coiffeur gute ashobora kumwe abandi bahantu kandi asanzwe ari umukobwa tuzikara igikowa c'abahungu abikora gute bavyita kujya show Hajya nibaza ko abana b'abahungu biciye ko baraba kino kintu bashobora kuba bohicisha ku masaha ku mugoroba bataje kubambwa mugabo baje kuraba ikindi kintu andaze umuhungu usinze ikindi kintu ariko arumva mu mutwe cyari kintu na jewe araza ko jeni waheza arambwira akantu arambwira ati araza kumbwira ati jewe mu mutwe numvise meze uko oya natumwe ariko arumva ndibaza ikambaenda mumanutse manze mumanutse uyu nawe kandi n'umukwapere mugenzi wanjye mva nta no kumenya kumva mu bisanzwe
twebwe abantu tuba dukora umwuga wacu tuba tumeze nk'abantu b'abahungu mu bisanzwe cyane rwose kandi aha nk'aha aro nk'abakobwa baba bambona avuga ati none nk'urya muntu yabigiyemo gute ati none injama ntashobora gutahura icyo umwuga wacu ukora nta makuru bafise muri make aha no kuvuga ngo mu bisanzwe ubuzima mu Burundi bwarabuze twese amadiplome turicaritse ngaha hasi baratekeramwe ivyema ahubwo yaba duse nk'abo dushorera ku kiro twobaha bakadushore hama bagatekeramo ibyo batekera turose abantu baza badushora impapuro za diplome amahera yoba menshi yaba byo kunda twozibaha ni kubera bigoranye tugenda twabateye n'agafresher be finish bavyita kurangiza bakunzi ba Steve urabona ino fresher y'uno muntu ivuye ku mwana w'umukobwa aracabandanya ntaraheze twose hari amasaro tutarimwo rega impamvu abasore benshi bazokwama bahimosha no kubera bazi ko ako kantu konyene karanakinewe ako kanyuma niko kabi ivyo bintu ariko aragira genda bizi ko no musaza kuza kwimosha abantu benshi ngaha abaza kumviza ikiganiro nza kuba nakoze ngaha ndazi baza kwimosha ngaha birakatse jewe ntumbeshe ndisiri ko ibi bintu meme si ushaka kubikora ntibibuze intambamyi secteur fille twumva ko ku bakobwa ntibibuze intambamyi hagati yawe n'abandi bakobwa canke yawe n'abandi bahungu bon intambamyi ihari niyi mu gihe hageze umuntu ngo hamagara ati inguze kumwera muhira ari umugabo sawa ako niko nari nkeneye umugabo akubwiye ati nguje kumwera muhira bice bigenda gute uramwanyira kuko muri ico gihe wowe ubuzi ati niragenda n'umukobwa akaba ari umugabo ntabwo bazo bari kumuma gusa si marayika muri iki urumva wewe uzi kugiye kumumwa umugabo abibyaza umusaruro arahinduramwe ibindi byabiri byiwe bya pembeni ariko wewe mugiye uba wiyizi waritahuye uvuga ati no mugihe rebe bishitse ukagenda bice bigenda gute mugihe bishitse ukagenda arondera umuhungu mugenda mujanye hama mumwe kure ya fere yawe yo kumumwa hama wisubirire ku kazi bitabaye uko nawe ukabona nta ofisi guma ku kazi nagusange ku kazi byanse na hebere uri hariya nyene muhebe mwihoze abandi bakiriya baratse je ni siri ko mwebwe mumwa abana b'abakobwa mushaka kwa mufise basi aba bamwe twitwa kara ba fiancé banyu iyo bishaka kubwira ati nguje kumwira muhira nawe uvyakira gute uyo n'umuntu ba wizeye mwamana imisi yose uvyakira gute navyo bon je kubwanje ntibiranshikira kubwanje sindanamumwa no musi nomwe oya hajya none umva ko umwanka wewe kweli no sindamwanka ariko nibiranshikira ariko musi byashisenze umumwa ariko sitomwira muhira uzomwira ku kazi azonsanga ku kazi atabishoboye naho azovyihoza kubera ko iyo umonyereje ikintu umuntu usanga yarendegeye wanka de risque zizaba cyane dufatiye kuri aba bantu usanga boza abakobwa usanga boza mu masala hariho benshi bamenye kumwa batanguriye mu byo koza sivyo
urabona ukagenda ukoze umugabo mu gashambre iki niki usanga nyene hariho ibintu nyene bya ariko rero barambwiye neza nimba atamakuru mfise barambwiye ko bajya abantu bashobora kuba boza abandi ahantu quelque part ucuhumva woje nkariya nyene hari wabona abantu zeye bakunda kuza abantu hariya bakunda kuvuga ko urugero rubanza rutabari rumwe bashobora kuba baca baganira n'ibindi bintu wowe none ugiye koza umuntu bice bigenda gute urabona aho ubona aho Jesse ninjira kogereza y'umuntu je ushaka ko ndakoza ngahara lafite taho nayishize n'intebe yaho nabishize ushaka ko ndakoza ntabwo muje ahantu yenyegeje kubera ko ni mu mutwe ndabizi ama risk arimwo mu gihe rero ndayazi nca ndayirinda jewe rero umva ko tamakuru menshi mfise ncumbwira ayo mariske yabo kugira ngo nabandi amariske hari yuko ushobora koza umuntu tubwira ati burya hagiye ushobora koza umuntu ayo gitangura kumukura scrub ugazubona atangiye gukora ku kuguru cage aje gusoma ku nguvu igini aje gukabakaba nawe utari na kandi ikibazo rero ikibazo gihari mwa muri babiri kandi abahugaye twebwe nuko hari na rido basi nuko hari rido abandi usanga hari umuryango nakana nagakare ucawugara urumva nta reclamation urumva biranoroshe twebwe biranoroshe ko hari na none kubera kibaba batobugiriza ahantu basi habona quelque part ngaha niko byategekanijwe ariko je hugane kingira ingorane kandi bavuga ngo iyo ushaka kwirinda ikintu ucirinda ikitaranashika sivyo mu gihe rero mbona ko byonzanira ikibazo navuze ati reka ntebe ndayishize ngaha na lafite ndayishize ngaha urabona ko ngani Saloon mixte muriko murabibona murabona twabibonye hajya hari ibintu vyeya Steve bakunzi ba Steve ndabatumiriye na hariho n'utundi tuntu hariya twatema imishatsi yacitse abantu bafite imishatsi yacitse imishatsi iyonze mu mutwe imishatsi usanga idakura abashaka kuvyimbisha imishatsi cange ikure igororoka murahawe kaze ngari amavuta ndafise n'ibikoresho nkoresha traitement y'imishatsi vraiment ewan ibintu ni otop ni war yago ni war ariko none urafise abantu ushobora kumaze kuramura muri gikorwa cyo kumwa kubera ko iyo umuntu amaze kuba afise umwuga nk'uyu kenshi usanga afise abantu yaramuye akavuga ati jewe uko biri kose umwuga wanje ndabukeshwa nanaka abantu bavuga ati jewe uyu mugabo wanje ni wanaka naka niwe yandamuye ndamufise gusa ari mu kayanza umva yarateye intambwe nawe agenda kuvyara abandi yarateye intambwe kandi iyo wifurije ko abandi batera imbere yugo ndabizi nta kuntu nawe utotera intambwe jewe natanguye kuza ndaterama nkuko nyene nebo nicaye ga ntafata imashini ntangwa gufata imashini mbona sinjugumiye ngo bone ko ntajugumiye nibiki ariko akaba ariho nabandi bakobwa baje nayikora ko bumvise nahinze gusa bagaca biruka jewe narakoze ko ntabwo ndayatsa numva sinjugumiye nta nayashu nagize mu ntoke uwo mukofero no yaciye ambwira ati kumbe we no kumwawo mwaca ndabitangurira muko nyene buke jusqu'à maintenant ndabirimwo ahubwo ni na hamwe uzosanga ibi byo gusokoza ndabivuyemwo nigiriye mu byo kumwa byonyene kubera ndashaka kumwa umuntu nsubiyemo bya bindi navuga muri cya kiganiro giheruka oya nta kibazo ubu nkamuraba nkavuga ati wow ninjera mu moyo ugasanga araberewe kandi ni nkuko nshobora gusokoza umuntu nkabona araberewe ariko sico kimwe uko ibi n'ibintu twamenyereye kenshi usanga birakunzwe n'abadamu cyane ariko rero je hari ibintu akunda kwirengagiza hari ahantu ushobora guca nkaraba ibintu nkavuga ati ibi bishobora kuvyirengagiza kameme kubona umwana w'umukobwa ariko arakora ibintu nk'ibi sindi ko mvuga ibintu byo gusuka n'ibindi ibyo ndikatema ibyo n'ibyo bakobwa ibintu byakobwa mawe ufata imashini ukamwa umwana w'umuhungu ukamupapa kudavuga n'ubwanwa turakora ko neza tugatinda zanyene muba mwikenereye zikata zikaja ikiye turibona aha gutya turibona tukazikatira neza nyambara aho duharura tugaharura fresh ubuzima bw'ubu cyane ubuzima bwo ngahi iwacu mu Burundi gazi buragoye kora
oya nta makuru bafise wewe babwire nukuri ubuzima bw'aba murundi buragoye kandi burazimbye ntuzonarindire ngo uri kuriga ego kwiga birafasha kuko ari umuntu ashobora kumbaza none we warize narize kararyoshe ariko ngo we warize oya urumva byarananiye nashize mu wa gatandatu no ubikoze warize biraryoshe kajya gapapuro ugafise naho kaba karyamye mu nzu naho kaba karyamye n'umuntu aje ngo agatore ngo akakoreshe ngo akananike isukari acabona ati iki kintu kirakomeye naho kaba ari agapapuro karazimvyesha rero nugukora nukwiga nugukora nyimba wize nuzoze wicara ngo nje ndafise ngo diplome muhira niki ngo abavyeyi bazondaba gaze abavyeyi bazokurambirwa utari kurakora gasubiremwe bazogira gute bazokurambirwa nuku sinzi utazi kuronda urazi kuvomisa wewe kare bazo nakwirukana kandi uri umwana wiwabo kubera atanote uriko arondera sasa none ibintu muratanga amantuzi ama certificate cyangwa ama diplome oya gusa nk'ubi ubyize ukabimenya tukabona turaguhaye umukiriya uramukoze fresh nta mpamvu yo kutakwangaja canke nta mpamvu yo muri ico gihe twemba twujuje abakozi turakuronderera ahandi hamugakora nta by'ama certificate aka niko kazi kambere karyoshe guys gukora niko kazi kambere kanaryoshe no kurondera kuko ugenda ugira iki ni pratique nta ropingi oya kandi nta peri d'offre uzorindira ngo bahamagaye ngo uje kudepoza ahantu ukoreye stage canke ahantu vyigiye ntibashaka kurongera akazi yego cane aha je rero nje ukampinyanyura fresh mikoro nshashira hasi tutavuga ati je ndamanitse Chaja gufata imashini. Ewana aho uzohava usanga wafashe na zibiri. Ariko niko kazi kambere karyoshe. Gusa rero bakunzi ba TV buriya abantu benshi turi besha nkunda kuraba même des filles niba bakunda kuvuga ngo burya nta kazi kabi. Wari umwana ngena tagase. Warangena tagase. Imashini ntayigera umutwe. Kandi ubona ibikorwa yadunze kwa kundi nyene. Kandi n'abakobwa bishura bacorera none none wombwiye ndagucorere ndayafise sindagu ahubwo nje ndagucorera ugira ubone ko nivyo ndiko ndakora biko biraje imbere. Akubwiye ati mpa 5 ngacu mbwiye ati yatora igihumbi kandi ntusubize. Ahubwo nje nakubwiye ati bijya nta 5 mfise akiri iki gihumbi nako. Akubwiye ati mvunjira bibiri ati yaravunjije. Oya. Gusa oya urashaka kumucorera kugira ngo nejo ntazabone ko akazi kawe ukora kasuzuguritse kuko niya kubwiye ati ncorera irya mbere ncorera irya kabiri irya gatatu bikanka zovuga ati none bya bintu yakora bimaze iki. Ariko ubundi baza ko atakazi kabi même si abantu benshi batashobora kubatahura ibyo barimwo buriya nta kazi kabi dushobora kubona ubwira abantu ko bakurikirana TV cyangwa ko bakurikirana jewe buriya nta kazi kabi akazi kose kica umuntu ashobora kuba yicaye. For example China n'umwana w'umukobwa kandi ariko abikora neza hano mu gisasha ca Bujumbura nibaze ko abantu atari baki bamaze kubibona ko ari muri bamwe berekana karokeza uretse mu bibi byo kumwa ndetse no muri bitandukanye mbatari banga. Ndagerageza gukora yego si ibi byonyene gusiga vernis ntuze make up vernis kumwa gusokoza n'ibindi bitandukanye ibintu by'imishatsi ibintu byo mu mutwe byo ewana biya ni kawaida lazima ni ibintu usanga wararemanywe sinzi ingere nuvuga kubera ko nta hantu nabona narabyize ntaho nagiye ngo ndiko natanga amafaranga canke nta kintu kimwe mfitiye certificat kuko ikintu mfitiye certificat que uba waragikoreyemwo uba waracize urakinonosora. Jewe ngira nakubaza ikibazo kimwe gusa twigira ucumpereke mugura merekeza ucumperekeza twica twigira ndashaka kumenya vyikuri nyimba atari banga navuze nyimba atari banga buriya nk'abakobwa bashanzwe bakora mu masaro de coiffure nkaya mugabo nize ko bafise abantu baba control ndiko ndavuga aba chef de salon baba hari iyo bishitse akakubwira ibindi bintu bidahwanye n'ibyo ushaka kubushaka ndiko ndavuga nka rapport sexuel mu gushanzwe uri umukobwa n'abari umuchef wawe nyimba atari banga by'ukuri ucu byakira gute
kumva zo gushobora kuba wo kwirekipa mu kazi kawe ukavuga ati jewe hamwe no vyanka karaheze ndikumvuga nka Chaichina. Okay, ndakubwira ikintu kimwe guys, namwe muri ko muranyumva, ntihagire umuntu azogufatiranya ngo ni kubera ngo akazi kiwe afise. Mani gahebe, genda uronderera ahandi. Kajya kazi afise si bagafise wenyene, hariho n'abandi bagafise. Ibyo natwe byaratubayeko, sivyo? Ukaza wumva umuntu ngo urumva abiriki ngo nzoca ndaguhemba ngo ya pembeni, cyangwa ngo nzoca ndakongera umushahara, cyangwa ngo nzofata ngo amahera no ndaguhemba ukwezi ngo ndashiremwe ngo nzogo end minute ngo ndaguhe double. No, kora uhembe guvyo wakoreye. Ivyo utakoreye navyo si vyiwawe. Ku ruhande rw'avuga ati jewe Chaichina shishobora kuryamana n'umuboss wanje ngo kubera ngo yo champe amafaranga menshi. Jewe naho wonzanira imodoka ukayishira ngo kambwira ati turyamanye imodoka ucitwara, ahubwo no kubwira ati genda uyigurishe ugende ugabire umuryango wawe nawe nyine arashonje, uhebe n'akazi kawe n'umuryango wawe urashonje. Yes. Uzi ikintu kimwe nagiye kuraba, nararavye sanga abakobwa twebwe nitwe twishe igihugu, nitwe twishe abagabo biki gihe cange abahungu biki bo muri Edeni. Ego bo muri Edeni mu cyane nari nakibagiye namakuru nari mfise. Urumva nitwe twishe abagabo n'abahungu bo muri iki gihugu cacu. Ati gute umuhungu cyangwa umukobwa araza kubwira ibi ukagenda wemeye, mukubita ipoto ijya mbere uwo ni wa mbere, mukubita ipoto rya kabiri uwo ni wa mbere, kandi hazi uwundi mukubita ipoto n'uwundi mukubita ipoto n'uwundi mukubita ipoto n'uwundi mukobwa acagenda mukubita ipoto n'uwundi mukubita ipoto, ureko ko batazotekana. Wowe rero ushatse badukubita amapoto, ahubwo nkoresha ya tema yo kumemina, baba memine mumveho. Kiganiro ndashaka kukirangiza byihuse. Mabazani kwegeye urumva mugabo hari ikintu Juste Gaël yavuze mu kiganiro ca ciwe na ntuze ya nani, yani mwebwe bakobwa nako dusimbira mu gasije gatoye hamaje tubandanza ikiganiro cacu. Buriya gutera amapoto umuntu rega navyo bitera amariske, kubera ko ntuzi uwo muntu wari we dans kazoza kiwe canke nishashaka kubera muri we. Info usanga umuteye ipoto yari we muntu ushobora kumarira akamaro, wumva bisho bigenda gute? Uzi ndakubwira ikintu kimwe, abakobwa bavuga ko tumeze nk'ivoka igize iki ihiye. Okay, sinirionda nakamarira nakaretse ugana cyo nakazi. Okay, nakavuze ugana nakaretse ugana ukavuge, sivyo? Tumeze nk'ivoka ihiye. Uno munsi ashobora kubutagasi, umukobwa akakubona kwa kundi umunga akakubona kwa kundi utagase. Cicina uri mwiza, cyetaye nini na nini byinshi. Naragukunze iki, urabona wombera, ucibona imitoma yanyu, sivyo? Apana yuwahe. Yuwanyu ko nawe uri umuhungu. Okay, ugasanga wowe uragiye urashinze iryinyo nago n'igishinya urashize hejuru, byose uranitse. Kwaya kwate mwiza wiraba mukiya kwakakwerenganya mwiza kureka ndamwemere ngo kubera iki ngo afise inoti. Undi yavuze ngo burya amanyama mwigwa ko bamufise mayategwa n'abahungu. Uje usanga ko amanyama natwe dufise tuyitera twebwe nyene naho. Uyajyamaje mu tubabwira ngo uri mwiza kandi atari ko biri mubwiza ukuri nyimba afise urujisho rumeze gutya mu gati ijisho ryawe bwerera hengamye me ndabigukundira uko nyene. Urumva igituma niko ndavuga ati abakobwa bameze nk'ivoka ihiye. Urabona umukobwa uramubwiye uno munsi uramona ari mwiza, ejo bamara kumutera inda bakubwiye ati yugo wabonye wa mudemu wa koreka shanashana uriya ngo jiga twigeze kutumenyenera he, ariko kibagira ko wamuhenda ati usa irirenga niriki izuba. Karagaciyemo twibandanyize kiganiro umfasha ucugira kandi rero bwiye bajya abantu badakunde gukora akazi kamsa basuzugwa akazi mukusha tubandanye kiganiro cyacu canke imbere ko turangiza kino kiganiro akaje makome gusa hamasha twibandanyiriza. Abakunzi ba ASTV cyane ko n'abakobwa mikomera bico kiganiro vraiment ndabasavye kora ntukarabe ngo
iki ni igikorwa cagenewe abahungu nta gikorwa na kimwe cagenewe abahungu ahubwo nyimba ari igikorwa gisaba ingufu utazufise cihoze igikorwa gisaba ko ukora gusa tanguvu zisaba kora ngongera ukore ushishikara ukore nuriya azoza kwiga ko avuga ati bijya bintu naka akora foke nanje ndabikora kubera iki yabonye agaciro guhesha yabonye ico biguha ariko ni wabona ati ikintu ndiko ndagikora naco kiro kihera amarira kura mu nzira bandanye irundi rugendo ikindi naco no babwira gusuzugura akazi cyane cyane abakobwa gabanya mw'abakobwa mi gusuzugura akazi gabanya gusuzugura akazi bareke gusuzugura akazi iyo nza gusuzugura akazi simba naraje ngaha kandi nasanze akazi akora kaguha kandi akazi kabi kaguha keza ntushobora kuva kunivata akazi nakamara kurakora hamwe ushimba akazi gaguhemba ibintu byinshi no shobora kuva ngaho ugasanga uri kusanga muri banki kandi natanguriye hehe muri kakazi wowe suzugura ariko je muri jewe sindagasuzugura vuga ati kazi kariko kose kampereza kandi kuko nibazoza bankura muhira bazoza bansanga ku kandi kazi shobora kuzomwa nk'umuntu w'umutegetsi kavuga ati no kakazi uya kandakurabira ukuntu ukunda akazi kameme akabona nishaka kwanza afise ati umuntu ndamushize mu bintu by'iwanje yo bikurikirana neza yes igereze ngaho guys turirangirije ikiganiro cyangwa namushimire mbere ko nshimira bariko badukurikirana nanje nongera nishimira shimira Domaster vuga ati ndashimiye Domaster ndashimiye Domaster Domaster ndamushimire ushikuri n'ibintu bikomeye cyane kubona umwana w'umukobwa ari muri saro ariko aramwaca nka aragira gute ibintu tutatumenyereye cyane nari nabemereye ko dushobora kuba twabashikana hashobora kubakorera bana ko n'umunsi ushobora kuba twahashitse nibaza ko ari right rero shimire cyane nawe yabyifashemo neza yakoze kunyakira nabwo naje nta mubajije ko nje ariko nizaka byose ari amahoro menshi amahoro cyane ndongera kandi ndabibutsa ko mukanda subscribe na share na comment kandi turacakeneza commentaire zanyu turacazikeneye cyane inzo diduha ingufu sikatwereka ati mbega ikiganiro cageze neza cagenze nabi commentaire nizo zubaka cange zigasambura nibaze ko wabyumvise commentaires zirakenewe urashaka gushare kino kiganiro subscribe cyangwa s'abonner Saloon ingende YouTube yawe ururimi shaka kubirimwo partage cyangwa share commentaire cyangwa comment byose nico kimwe kwa kundi nyene hahandi twirangirize reke kiganiro ndagushimire nawe kukaryo keza wampaye shimire n'abari kwadukwikana bose kuri ino channel ya inkingi na ISTV cyangwa n'ibindi bitandukanye ndagushimire shimira mwe mwese mwabanye muri kumwe natwe ciao